Muhahandi ugira turunevise cyane kubera yuko bujya gutera imbere ikintu bita ubuhinga kirakenewe kuko ubu gusaka gutera imbere wiri kugenda n'amaguru gusa nka kwa kundi kera umwana agiye kwiga imuyinga yava ngaha agenda n'amaguru akigaba indwi yose ibyo tugomba kubivamo. Nari tugarutse kuri kaya kantu ka turunevise urumva uvuze ati ubuhinga burinda gutera imbere none uracakurikirana by'ukuri cyanke murikiranira kure urazi yuko nirirwa mu bya politike cyane byo gufasha Union Africaine n'ahandi ubivyerekeye umwuga bwa mbere na mbere hoho ibyo nize bujya mu bice bitari bike cyararenganywe. Urabona nivyo bashaka ubukoloneli ntivyakunze bijya byarakunze ntuze ko nagitwaye mugabo nivyo kayaga ni ubona ka commande mason excellence agenda kakizigenza kaje nije navumbuye aho kari no bayifise kajya rero donc ni ngombwa rero ngo dushake kuzana ayo mahoro n'uwo mutekano kugira ngo inkingi za demokrasi inkingi ziterambere zifate. Iterambere rero rirakenewe kujya ariko arabisigurira gusabikanya birakenewe kandi bijya yasiguye n'icyo cyo gusabikanya nyene kira cyo gusabikanya kirakenewe cyane uti kubera iki umudandaji wari we wese cyangwa wahinguye ibintu wari we wese nahingure nakora ibyo ashoboye kubera yuko afise amafaranga meza no adafise ababigura zobikoresha kazobijya ifo kwa bafise abanyagihugu babigura je nama ntanga uburorero kenshi bw'iburaya usanga n'umuntu adafise akazi bamuha amafaranga no kugira ngo ashobore kugura ayo mafaranga ava mu bahinguzi akagenda agaca yongera akagaruka kuri nubundi buhinga bujya kugira abanyagihugu bafise ubukene nibwo bukene bubinyakuja kuko kugira ibifaranga byinshi nkaho ugenda muri banki ugasaba inoti z'ibihumbi 10 kabura niki kuko bimaramaze kunshikira kijya n'ikimenyetso kibi yuko abantu babika amafaranga yabo mu mazu mu ngono hako amafaranga aja muri banke uyakeneye akagenda gasaba ideni akayakoresha ibi by'amafaranga mva makungu abantu bayaronka bagaca bagenda bakayabika hanze nico gituma ifaranga ryacu rigenda litagaciro abo bantu ntibakunda igihugu nico jewe mfata muri domaine ya economy ariko ico kintu cy'amafaranga kikivuze se barundi ejo bundi ufata inoti uzihindura ibikaratasi ubwo ni twiko byahindutse ku bikaratasi byahindutse ibikaratasi baragujije aya abantu twaragujije tuzana shasha ariko ragira nkubwire turi muri cya kibazo tuvuga ngo gutunganya ubutunzi burya reka de nkubwize ukuri jego ndazi ko ari abantu bagwanya igihugu baciye mu butunzi burya zijya noti je maze kuziraba izagarutse ngasanga hari noti zari zikiri mu mapaki zizinze nagwara ukaratasi zajise ko berube ari shashi zitekeye yego zitekeye no kuvuga n'umuntu yazijanye adafise umugambi wo kuyakoresha ara kuyanyegeza aranyegeza hanyuma rero bugico bashaka barazi ko zijya noti zibuze uko mu noti zashika miliyaridi 500 ugasanga nta ni miliyaridi 70 kiriko zirazunguruka no kuvuga yuko leta yacigenda igakora izindi noti zingana ni miliyaridi 500 leta igacizijana ngo zigiye gusubiriza za zindi nkuko mega zarahiye zaraheze uwo muntu mubi rero nawe aca fa za zindi banyegeza nyene agaca zigarukana kazita ngaho mu bintu cyane ubutunzi rero nico namamvuga nti ukazobona ihera office ataco wakoze riba ari gice gihugu burya amahera bijya baduhenda ngo amahero yapima ku munzane ngo w'amadolari n'amarundi sivyo no munzane w'umwimbu n'amahera nico gituma kera aho rubona bashoye ikawa hacha hasohoka inoti nshasha kuko zabazingana n'uwo mwimbu mushasha wanje n'ikintu gishasha wimbuye amahera rero burya ni nka birete niko je nkunda kubivuga no icemezo cy'umwimbu wewe waragize kujya rero bashira mu kigega kera tutarazana amahera twaca tubika mu bigega tugaca tuza turaguza uno munsi rero ucugenda ukagurisha ugashofata ajya amahera kajara mu kigega ibanki rero n'ikigega hanyuma rero we kubera utawukeneye kuyakoresha hari wundi ashaka kuyakoresha ugajya amahera na y'igihugu agaca nawe agenda kuyatura muri banki hanyuma agatanga inyungu
mbere wewe utafise n'umugambi uragira depo bakaguha inyungu nawe urumva yuko gusabikanya ari gukomeye kwa mbere bijya amafaranga nico kimenyetso cy'ubutunzi igihugu gifise iyo rero muyashize muri banki ni vyiza cyane burya rero ivy'amadolari uza kubipima ku bintu ukenera biva hanze utegereza kuba nawe washoye mu isaha ku bwangingo ushoye ibintu bizogugwa imiliyoni 100 z'amadolari nawe ntukure hanze ibirenza imiliyoni 100 z'amadolari uba wahomvye ndetse itoko tuba tuti tugwiza umwimbo bikomeye ejo nuko utari uhari nabwiye nti jewe ngira ngwane gushika ifaranga ry'u Burundi nibifaranga gifashe rifise agaciro n'ugwana nandi kugira ngo iryo faranga rike erega ingwano ya narabwiye urugamba rugwanya ubukene n'urugamba rugoye kuko urugwana ntiyambaye umwambaro umuranga urugwana ntagira ikigwanisho ngo kivuge ukibone nk'ubu reka nkubwire abantu bafashe bagashora ibintu hanze baciye mu binywabi barazanya amahera mva makungu mugabo nta na kimwe amari no kuvuga Burundi bwigeze wiyinjiza bagiye bashora ubutare ntuyabona agaruka bakarorero nka tererare bashoye itoni 2,000 ntagiye n'ifaranga rimwe ginjira mu Burundi nova n'ubusuma bwenyuke nuvuze ngo bashoye ibandi ya societe gende ibwimba niyo yashoye ade twiko turayishuza mugabo hajya ntiyacoye yonyene nimwe ndababwira ko igiturire giteza inyuma igihugu hajya abari kumufata yaciye abapfumbatisha abari kuvuga bati zana yarabapfumbatishije urumva baba baratunze kandi nabanye numva bazayo mu bintu w'intaja no mu ituka ry'igihugu igihugu kigahomba kubera igiturire ubure muntu yorema yuko hazogera igihe umugwanyi wari kuvuga ngo abagwanyi ni bandi urumva ko wari umugwanyi agwanye ituka ry'igihugu ubure muntu yorema yuko ifaranga ry'u Burundi hazogera igihe ariraba akavuga ati wewe wafaranga uraremye rero na munsi ntibigira agaciro genda guhakararo kamwe gusa ikiro cy'ibiharage aha mu Burundi nangahe ikenya nangahe ayo mahera ikiro cy'ibiharage bikugwa Kenya amashiringi y'amakenya n'amahera agugwa ibiharage ngaha mu Burundi no kuvuga arangana ni nakubwiye ivoka kuko icyo ukeneye no kurya no kuryama niyo abivoka urayikeneye n'umunyamerika arayikeneye niyo aba wewe wabo yayiguze amadolari 5 nawe wawe ukayigura amajana 5 novuga yuko amadolari 5 angana n'amajana 5 y'amarundi none wumva iryo faranga ritaremereye uno munsi ugiye muri restaurant uja uno munsi ufise nk'amahera angana ni dolari 100 ugira umunsi mukuru w'igihugu kabisa ufise amahera angana dolari 100 uratumira abantu mukagenda mukarya mukanywa yajane muri Amerika dolari 100 ugende kurya uhahitana abantu turaha nuva rero nivyo bice bikwereka ko ifaranga rirafise agaciro hi Burundi nakubwiye kugira umenye ko ritagira agaciro ko hanze bijanye no gushora hanze no kugura hanze muganga ya hagati mu gihugu amahera y'amarundi yaririye mu Burundi urashobora gusanga umuriyoni w'amarundi yaririye mu Burundi bingana n'imiliyoni 5 z'amadolari yaririye muri Amerika. President Bantungaye umuntu akomeje avuga ko Burundi buri mu bihugu bikenye kwisi yose bo ababahuza na se barundi ngaha biva kuvuga mugabo cyari kintu nashaka gushimikira ko ngaha mugo naza kwishirikira bula cyane yego jewe ndabona mu Barundi harimo bigaba byinshi ibigaba yego kandi harimo n'abarundi badategera neza uruhara icyo twita leta ifise mu kugira ngo amahangiro yose ubufise uba ubigira wigenga canke ufatiye nyine ku gihugu cyose utezwa kuba wozuza mbere nkagira nti burya mu bintu vya mbere tuza gutsinda hakiri kare kugira ngo iyi mbono izoshoboke kandi izogushoboka no kumenya ingene dukomeza leta yacu kuko hari abaruzi imigenzo ubona umengo no kwica leta kuko uri nk'umu bayinaniza twinanize bayisambura none kandi agasambura leta ego biraboneka none ngiye ugiye ugafata inzira iciye kubiri niyo leta yashinze iciye mu mabwirizwa wumva ari byo ngo umuntu azana ibintu aranguye mu mahanga akagenda ikobero atereka mvugane nabarya bari ku mupaka
atoza amakori Yego. ati nivyo abankenegwa namuvubatishe gatonya Abatamiki ubwo rya kori rindi sindaritanye ntabayisha igihugu kuko bica bituma iki bituma ca gihugu kidashobora gutunganya inzego nyinshi gikeneye kugira ngo gikomere kidashobora gutunganya ukwigisha neza abana ngo bazobe koko ihagarariro ifatiro mu gushyira mu ngiro yambona usanga udashobora kugenda kubaka bya bitaro nawe ibi narabisomye bya bitaro byiza dushaka ukarondera amahera ukayabura umuntu nk'uko bayivuze afata amamiliyaride akagenda akaryamika mu nzu iwe uwo abakunda igihugu uzorabe rero ibihugu byagiye bishika aho bishitse ico kintu byarabishimikirako ejo mubundi urabona aya marezo sosiyo aravuga ibintu narabonye umuyobozi mukuru mu gihugu c'Ubushinwa yagiye mu byo gukorakora baramucira urubanza gukorakora ashatse kuvuga ko yari kaboko baramucira urubanza urazi bamuciriye gupfa sinzi ko bataramunyonga arabavuze ati kuko abagambanye igihugu kuko ubwo buryo yibye igihugu abahemutse buce butuma ca gihugu kidashobora kuyazanga uvuga ikeneye kugira ngo corohereze bene gihugu bene bombe Domitien none ngaye ko aravuga ngo hari abantu basambura leta yisamburwa n'abantu bavuye beneyo beneyo ni beneyo none wewe nawe urabibona ngaha mu Barundi na Sose Excellence ahora bivuga kenshi hariho abantu bafise umwina n'umuntu urenze umwina w'ibintu n'amahera donc ku buryo ushobora kwibaza ati mbega uyu muntu yibaza yuko azobijana mu kuzimu ntahaga rero uwo barahari koko bintahaga ikujya kwisiha itakirisha kandi rero ntakubesha agajero abo nibo nyirabayazana b'ingorane zose dufise ngaha kudahaga bafatiye ku bukene bw'abantu bamwe gutanga ruswa kuronka amafaranga utavunikiye burya igihugu kidafise abakozi bakora ngo bongere itunga ry'igihugu ariko bagashaka kujya badakoze rero uje uvuga ngo ni beneyo abo wumva ari beneyo nabari muri ko tubana wo bitanguke kandi ugasanga ari ndumvise Jerome yavuze wewe yavuze ya leta imwe ndundi bavuga ngo basambura babagize leta ngo nabantu 15 leta ari igihugu Jerome n'igihugu cyose abo basambura uri muri leta nabari bose n'abameza bose bari muri leta none je sindi muri leta uri muri sigo gusa si umutegetsi wahoze unayiramutswa urumva nahoze ariko ubu bajya n'abarongozi barendongozi ariko mu ndongozi rero ntabayisambura boba barahari banyene cyo gituma umuntu agomba kwama ariko arakurikirana kuri perereza none ntahora niyama yabahanye ahubwo jewe simpora sinahora ndabiru mu Kirundi mu turaca umugani yuko akica urugo karuva imbere hanyuma mu Burundi abantu benshi n'abakristo bandi benshi baremera Imana burya igicumuro kugira ngo ugikire ubanza kucemera tukindi gicumuro hanyuma ugenda kwirega kwa padiri ukagenda ugenda mu gikorado ukabivuga ugenda ukosora mugabo ugumye we ugira uti iyi niyo nzira nziza uzoboza igihugu nawe uzopfe waraboze warashize utagiye kugana leta yitwa n'abandi uko yifata kose n'abayikoramo niyicwa n'uryamwe n'igihugu niyicwa n'urya Kamenge cyangwa munyakinama cyangwa munyamusaga cyangwa wariya kubisoza yicwa n'abarya abarya ibiturire by'abanyagihugu yishwe n'abakuru n'abatoyi baracica sinakubwiye nk'umucica mu binywabi agira fraude yaba yishereye rega wishe igihugu rega dutandukanya guverinema na leta di Burundi guverinoma di Burundi ariko umuntu wavuze uwo Nyarucari yaravye ibeyi yo ngaha mu Burundi akaraba nibeyi yo hakujya agacagira ati rega ingana bigenda
yari kubitunganya neza akagira exportation agashora kugira atange ikori y'ayo mahera yinjije none ntiyacuruje yabonye imbibe z'ubugasha agira ati urumva aba ari umwasi w'igihugu rero kuko niwe nyene yarajeje gucungera ubwo rubibe none ntibarumenye bisa rero no guca amabere inka uragiye ariko hari ikintu perezida ntibantunganya avuze iki kintu cy'abantu banyonyeza biturire bagira ibiki hari urugamba mwigeze gutanguza kwa none kwarahagaze kwarahagaze ntitwirirwa turabafata n'ubu mugabo urumva wewe upanga umutego ubone nawe agapanga igena busimba numva rero nk'ahantu iki gihugu intera yo mumaze ku hari ikintu je nabonye mu Burundi ngira ngo bari baragize umuco kubera imyaka myinshi yabayeho nyene abantu mengana ubushuri bwicura bwiragira bukicura umenga ahubwo niba bujije kunyonora umenga ahubwo umumenja wewe wivuza none ntabantu urumva bidoga ngo none nepfa ibaza ko tuzogiki hari bari ivyo batabizi gutonda ku kazi ukarinda utaha atarakimwe ukoze kandi ugaheba burya n'ubumenja nabwo nyene rega murondera utuntu ibintu ngo umuntu ngo yivye ngo muri yaridi hajya honye n'abantu baje gusaba ijambo bagataha utari bahaye hajya igihugu uhereze gucica kuko kubona yirigwaho wari guca umutunganiriza akagenda gukora ibindi bikorwa hariho ibintu byinshi abantu bica igihugu kubera rero iyo minsi myinshi twabayemo usanga batabimenya je nk'ubu mpora ndaba amahera amaze kwakaba yivye kandi ukabona arababaye ko yamwa ari hino nayo mahera abarujya stade ruri hajya turiko turubaka sabe bantu twatsa abantu aha nyene iyi nzu nitwayibakirije amahera apfa mu busuma genda urabe igitega ntitwibacurubaka ntuzeye ingoro y'umukuru w'igihugu none yaratwaye muti none ntoyabonye singahe rega n'abaho baza ngo none yakuye kuko rwatari muri bije je ndakubwira nti none ko yari yanditswe ko yasohotse mu kigega atacagiye gukora reka rero ndayakoresha kandi ndayakoresha kuko ijya konte irafise ingene ikontorogwa hajya n'uwo uzova muri special general de l'etat hajya aragenda kuraba ati mbe yasohotse yagiye amaja he kugira ngo ndabereke yuko intwari ibereye mu bisanzwe atabusuma buhari tuba twarubatse ibintu byinshi cyane ubu n'uburorero ndiko ndatanga uravye nk'irya stade tukabura stade abantu bashobora gukinirako yemewe n'amakungu mugabo ucabaza uti none ayo mahera yarari ejo nuko rutari kumwe ngo ndakubwire ibindi bintu nabonye none ubu muri PRB aho igihugu gica gufata ideni urabona kigafata ingurane kugira kihe avase y'isoko izokorwa mu myaka 5 urumva basi bakagira kontra y'imyaka 5 iyo kontra bagaca batanga avase y'imyaka 5 leta ikaja gufata hagiye muri ko muravuga ngo leta ngo irafise gwa madeni umve nk'umuntu yafashe nk'iryo deni mbwira uwo so mwase w'igihugu ukaja kugurisha igihugu mu myaka 5 utarazi ko umuntu azoba kiriho none wariho yabikoze gutyo none biriho nuko twarayagarukanye nkayo garukana none ubu muri bebe hari amahera hatabaye none muhebwe oya mbwira iki gitoro abantu bagiye ku kazi bakoresha kivahe Jerome reka nakubwire je ndakubwira iyi ntuzeye ihangiro tushaka gushikako jewe nyene ushaka ucubiharura hari hantu bavuga umuntu ngo amahera yoba afise muri indicateur ku rupapuro rw'umunani urugero rw'amahera yoba afise ceka 6 ngakure urupapuro rw'umunani ati amahera umuntu yoba afise uno munsi bavuze yuko aronka mu 2021 umwimbu wo ku mwaka ngo umuntu mu Burundi ngo aronka amajana 353 y'amadolari jewe naciye ngira ibiharuro inzu ubamwe uko abene gihugu 80 kwijana ntibapanze 80 kwijana ntibapanze inzu bamwe ipanzwe kuranga inzu bamwe wewe ijya yiwawe nyene kiba regura yiha amahera none se amahera fata ko wewe warupangiye undi muntu amahera nayo wari kumuriha nangahe isahani yenga mu gatondo genda upima amahera urya urabe saa sita amahera urya urabe ku mugoroba amahera urya isahani nangahe uca uteranya umwana yari yangahe umugore yari yangahe Jerome yari yangahe uyateranye upanze kuri angahe uca uraba umushitsi yaje wawe wamuzimanya ngahe
ucugwiza imise amajana 335 nutasaga aya mahero yarenza ariko ya madolari gaya bavuze yuko ngo ari amajana 353 ariko urumva n'amadolari amarundi no kuvuga ngaha amarundi ugwije ngiro ngo wogwiza nangahe ga ko nk'icyo kibazo officiel kuko bajya abandi bariko bariba bamwe bariko batera igihugu urumva dufate yuko amajana 3 reka basi dufate ku munsi ni dolari uravye umwaka imisi iri mu mwaka no kuvuga ku munsi ni dolari ku munsi rero ni dolari mbwizo kuri wenyene we ku munwa wawe zijyanja tugende tuzipire muri leta zunze ubumwe za Amerika kurumva ni dolari twego turavuga ibyo wari ugenda urabe mu gitondo wari agatoke uko mu Burundi ndaryoherwa ko turyanye n'ivyo mu karaga kacu hano uzahumva ngo umukate no w'abazungu kuko bari mingano twebwe n'agatoki wera amahera ya